namba hagizeho umumenyesha makuru agwana n'umusani umumenyesha makuru kwanza aritahura umumenyesha makuru n'uwa jewe ndi amicale des musiciens ndayisirukiye nari guca amagara Sabi nkamagara amipo amaza nkabashusha igiti ute muri ko murazana ivyo kugwana muri game two twirukira two dushaka guteza imbere umuziki w'u Burundi hotuma hagwana umusane ku musane umumenyesha makuru kumumenyesha makuru bariko baravanga isombe n'irengarenga bariko baronona umuziki man ari amatwi asumira ikintu bafuye cyari ikintu gikomeye cyane tobura ikintu bafuye amakuru duronka ngo nuko bafuye umukobwa umusheri wa Amipro je vais bien mina we nibyo bafu mbe ukibona ijya nkuru wewe ukumva yuko Amipro na Sabi bashwanye bakagira course z'imodoka bakiruka bagahangana bakagira rari hagarara none umwana ari mu modoka ya Satu ati hagarara umwana igemo ni balance iyo niyo mugeze ko bampikiti ndabashushe si Satura no kubita Amipro no kubita kubera twebwe twirirwa ku radio dusemera umuziki w'u Burundi tukaca ku stage tukagira gute none muri ko mufa bateye no mutemu no simbaru yoga mata ni Bikira Maria. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi musi dasatse. Urabusa gatwego karagije. Urazi ikintu kibwe. Urabusi ndaryohewe sana korekora dukurikirana. Dukuri kw'Imana haraci umwaka waruheze wa 2024 tudahuye na MC Machad. Numwe mu ba jeune baba MC premièrement kanina ba journaliste hano mu gihugu cyacu Burundi. Uyu munsi rero hazindutse ari insaku nyinshi insaku zinjiranye muri 2025 mu muziki w'u Burundi. Aujourd'hui rero cyenda muzara MC Machad gute muta? Salama mzee umeze neza? I'm good. Amakuru y'imisi. Cyane meze neza meze fresh kanswenda mutse bafana. Biyi TV ani TV gezweho Jenny to MC Machad dora capital wale makalama mu chichi 7 katistis katinda load kapuri chichi kapuri desa shada badula bati ya modern fire bari utoka tubankara turakara comedy master the bad man the best fat no fair than London soldier the Babylon never mind bana man you know what is happening toyidukumburanye ko iri man yego ndikumwe mu MC kandi atajyubunwa ibintu byose abivuga uko biri kweri niyo mpamvu no musi nakwegereye no musi gutangura tuyage mu kwezi kwa mbere muta ndifuza kumenya mbega umuziki w'u Burundi kubwi wawe wari umuziki umeze gute muri 2024 wawe umuziki mwiza twarukanye imiziki yo hanze na hatari jana kwijana turagerageje gushiramwe abantu basanzwe bakurikirana umuziki haba kumbuga haba abakunze kumviriza ku masamirizi amaradiyo barakunze umuziki ku rugero runini cyane ariko cyane umumenyesha makuru nasanze ikintu gikomeye cyane cyo kintu twamatubwira abantu bari kuraskumviriza aba boss hanyuma umenyesha makuru afise uruhara runini cyane mu muziki w'u Burundi twarakoze ku masamirizi aho dusanzwe dukora amaze umuziki w'u Burundi urakundwa cyane uraja hejuru cyane ariko naho byagenze ko ntabuze utuntu tw'utunenge ku baririmbyi bagiranye amabifu bagiranye inzigo gushika naho biboneka ko naho bari guhurira ku matere bagahurira ahantu atabantu bahari benshi bari kugwana hakavamo n'abamererwa na bikinika ariko Imana yarakinze ariko wabaye umwaka mwiza wabaye umwaka w'intsinzi ku baririmbyi twogi tubona abaririmbyi baronka amahera turabona abandi bahomba ibyo byose bibaho ariko nuvuga ko wabaye umwaka mwiza muri rusange ego cyane uravye 2024 nibahe baririmbyi wongira nka top 5 canke abaririmbyi batanu bagumye bakartona canke abafana bagukurikirana kuri radio ukorerako ugasuvuga ati nk'abaririmbyi 10 canke abushaka boswa ukambwira amazina y'abaririmbyi ati bano baririmbyi bagumye basabwa kuri radio canke bagumye bumvikana cane ku kiganiro canje umbabarire ivyo bifata umwanya sinaje gutanga amanota canke niki n'ubu nuvuga ko usanga yishize hejuru cyangwa asanga damukore promo nini cyane ariko rikamvuga ati bose bakoze neza iyo niyo nyishu ndaguhaye bose bakoze ariko umuntu agusavye abari batanu sinogeza ko batanu
ni nkabatanga ko je mfasha abarundi bose muri rusange abandi nabo nca ndabashira he uza gusanga amasanze inbox twabonye ikiganiro kuri kitwe utadushizemo mane uracagura mano bose muri rusange baba ba underground ahubwo ba underground nibo bakoze cyane somba bari bafise amazina mane kandi nagiye mbona ba underground rero bafise impano ariko bakabura umwanya wo kuja ku ma stage nagerageje ndakora uko soboye je kandi ndasubiyemo uko nakoze umwaka nashase ba underground baje ku ma stage impano zije habona kubera baragira ingorane kuja kuri stage bagakora gasanga babihevye kubera badafite ukuntu bagira indoto zo kuja ku ma stage bikanga ni navyo ngiye gukura ku mwaka wa 2025 nta stage nzojako sinzobumwe tamu underground inzanye nduza kuri stage kugira ngo aze gutangaza abantu sinzo kurira kuri stage tamu underground agiyemwo nka surprise wow kuki wama ukunda gushigikira cyane aba underground wifuza yuko nabo nyene bashika kure cyane bashika ku ndoto zabo urumwe mu ba MC cyangwa abamenyesha makuru ukunda gushigikira n'abandi bakiri hasi mu kiganiro cawe nama ndavyumva ariko abandi ukazabona bashaka ba star gusa why ukunda gukoresha iyo systeme mu kazi kawe MC Macha de Sivio ni jewe nyene sinshaka kuba nk'abandi bantu shaka kuba nka jewe nzobe umuntu yabayeho kwisi arungitswe n'Imana hari ibyo dikora muri music ariko hajeje gukora cyane mu bantu batera imbere canke bagera aho bageze harabo twabifashije kandi ntufasha umuntu kugira ngo nawe nyene azokwishura oya nashatse kuba intumwa mu baririmvyi kandi ico kintu ndiko ndakigira ko nzokigerako harabo twakoranye baba DJ bageze kure za Kenya hehe abo bose n'abaturara underground so deco niyemeje nzogikora mani so ico novuga ndabikora kubera bajya abantu baba bafise indoto narigeze kuba ndayifisa mu bwana ati je nzokora kuri Mike gute abamenyesha makuru nce ko bagaca bangara ko mani mugabo bose bangaye ko ndakora ama concert cyangwa ndamaze gukora ama concert bicaye nanje ndiko ndagorobe misahana ndamaze guhabwa intebe y'icubahiro nabo bicaye kandi narabacakate mwomfasha nkagira ibinibi bagaca bagara mane bigira batari so nco gituma vyampaye icigwa cavuga ati reka mbi ntumwa y'abandi bantu badafise aho bavugira cane bato kandi nzobigira umuntu muto mutaduke yego cyane wa ariko MC Macha umwaka wagenze neza ndabona wavyibushe mugabo uko wari uko mwaka uko duherukana sikungana kweli yego frame icambere ndasenga cane abagizi bana ntibabura bashaka kuduha amashano bagira gute ariko ndasenga cyane cyo mvyibushe n'amasengesho amasengesho n'ikintu cambere ikindi naco akanoti yo kaje ego sikirenga ndosa y'ubugari nkaronka undi hinzumanye ivyo byose nca numva umengo ibintu byose ni fresh bro fresh reka tugaruke kuri moma duherukana kubonana ijya nyuma jewe nawe hari mu kinama kuri concert ya Kidumu wari kure msinga ni experience wabonye kuri Kidumu yoba arusha abandi baririmbyi icambere ategura ibintu vyiwe neza icakabira akoresha umwanya neza ica gatatu numunye impana bifise mu maraso ariko navuze gutegura ibintu neza afise bende nuvuga ko ntagushira muri bende atarakwiga arabe kushoboye apana bibajya barupiga no nawe nuko afise impano biri mu maraso azicare n'umunyamwuga dufise mu Burundi ateye ubwoba sindenza ngaho okay yes of course guys no musina babwiye ko ndi kumwe na MC Marshad ntajye umunwa avuga ukuntu ikintu uko kiri cyane mu baririmbyi wumvise yabaye insolite uzumenye yuko content nzoyikura kwa MC Marshad muri 2025 kubera ikimana kubera yuko we ntujye umuntu w'amani nta bavyitiki kijya nta rushwa kwa kirundi ni yaje nagiturire ujya cenca ngaho nyine uvugisha uko bimenze ego cyane hari ibintu byinshi tumaze iminsi tubona ku baririmbyi bacu b'abarundi hirya nino bacana ariko imbere ko tubishikako reka tugaruke kuri mwebwe aba MC hariho insolite heruka kuba umwe mu ba MC bagenzawe yitwa Amipro aheruka gutana mu mitwe na Satsbi ico kintu cyumvise wewe ukibonye ku mbuga ngurukana bumenyi wowe nk'umu MC mugenzi wiwe mbega wacakiriye gute batana mu mitwe ko je kino cyambere nuvuga twama twabonye amabifu mu baririmbyi
tukabona baterana amajambo ku mbuga tukana kumengwe wana hahiye nyene twibaza ati bari mu bintu byabo nyene byo kugira bavuga ngo ariko kenshi tugiye indani tukashusanga ni ukweli ni ibintu bya ukweli man akakanya ikintu tuvuga umugenzi niwe muza gushwana ikintu je nkora mon frère je nta mwanya turakorana tugahurira muri show uri muririmbi turakorana tugahurira mu kiganiro mu radio sivyo cyangwa ndiko ndakora MC tukahura nyene nkaguhamagara kuri stage ntuza kubona je nicaranye n'abaririmbyi tuzicarana bikenewe nanje ngiye mu byo kuririmba ariko mwanya ndumenyesha makuru mpagarara cyane ku mugabo nje umenyesha makuru mpagarara cyane ku izina ryo ndugute nicarana n'abaririmbyi ntari umuririmbi twicarana hageze mu kazi so nuvuga ko rero kintu kihari tushaka umuziki gutera imbere namba hagizeho umumenyesha makuru agwana n'umusani umumenyesha makuru kwanza aritahura umumenyesha makuru n'uwa ariko nkuraba mbega abantu bavukaye mbega bitwara gute muri ibintu dukora mbega barashaka umuzi gutera imbere Sadbe nawe n'umuririmvyi mbega gute nawe aho mwanya bamenyesha amakuru ni muhurire mu kazi akorondera bamenyesha amakuru halo ingo mu kiganiro fresh gute muja mu bubare kwicara abantu ni baba hakenewe cyane hakenewe akazi ku muziki duhurire mu vy'akazi man so rero ikintu kihari ivyo vyica umuziki jewe ndi amicale de musiciens ndayisirukiye nari guca amagara Sadbe nkamagara amipo amaza nkabashusha igiti gute muri ko murazana ivyo kugwana muri game two twirukira two dushaka guteza imbere umuziki w'u Burundi kintu cica umuziki skindi uriya n'umujama hasiga hari utuntu tutugwi ugasanga umusani hari radiator jamwe ikintu rakizi ngo mini shandika jina mini star ko star wa puri Yesu je hari radio ngo ntajamwe hari gihe uzozirondera uriya turasangira we tudasangira sizi nikakuyamwa hiyo radio ubujinga ugasangira radio giyeko niri kiguteza imbere kira kuronderera amasoko ahantu uvugi kurondera amasoko aba boss bacakumenya kinikati umuntu urika tumusinyishe contrat ya 100 million angahe moga utagiye ukaguma kurikira ya indi nyene ya radio menya ko bagikurikira nabo bajya abagenzi muzoshwana bajugira abagenzi ko mwohurira mu mashow ikindi muzoshwana mugari umushwaniriki kuravyumva man ntiharagere ko umu MC canke ntabwo ari vyiza ko umu MC agwana canke umumenyesha makuru agwana n'umusani tuba twiyambuye agateka tuba twiko turakora umuziki down abafana bamenya ati journaliste yagwanye yaravyumva n'umuririmbyi kanaka wa mufana nivyo yabindi ngumangwana tugwana muri kura mutakaza umufana kurajuragira naho dutegura ibintu abona kari ivyo kajagari abo twogiye gusaba amasoko aho twogiye gusaba tugiye muri leta badusaba tubasaba umuziki wacu utera imbere mwe mugwana uri umusani uri umujournaliste bagufata nk'iki uragwana uravyumva man kuzana ibintu vy'uvayura ndiko babibona rero twikihagarara tukiha agaciro hotuma hagwana umusane ku musane umumenyesha makuru kumumenyesha makuru bariko baravanga isombe n'irengarenga bariko baronona umuziki man ari amatwa asumira ikintu bafuye cyari ikintu gikomeye cyane tobura ikintu bafuye cyari ikintu gikomeye cyane ariko navuze ubugenzi burica kumenyerana n'umuntu cyane wimbwi kumenyereye cyane canke umumenyeranye cyane iragusuzugura kirazira kumenyerana cyane n'abagenzi canke sana akazi dukora kumenyerana cyane no utanze ubutumwa bukomeye cyane umuntu aza tumenyerane mu kazi wow numenyerane n'umuntu ko nyine menyerana mu kazi no umuntu aza kubitahura neza kuko utanze ubutumwa bukomeye kuba MC no kubaririmbyi uburyo bashoboye kubana mu kazi k'umuziki ndagushimiye cyane bro asante brother tumenyerane mu kazi
honyene ibindi byo mu buzima busanzwe je ukazobona n'ifoto nicaranye no muririmbya ahantu atari muri studio ahantu nkorera cyangwa atari kuri stage zocumbira ati machad nabonye ahantu mwari mucirinze azi bari business ndibaza mugabo ngo two tunapiga machensi machupa nina nini hakuna hivi habiwage mu zingine pays mzee habiwage ngo machupa mu mabare journaliste na msanii haiwezekani tufanye kazi kama unanitaka kwa sababu uranshaka kugira ngo ndagutereza imbere umuziki wacu cyangwa urashaka kugira ngo dukore business ndakubure mu MC cyangwa iki duhurire muri ivyo nyene ma ndo ivo tugiye uko tuzi ko dukora ibintu biri professional ego cyane mu bimwe mu bintu nkumbuye cyane kuri wewe hari agaterme nkumbuye kuri kitwa ayo kuziko yama ayo kuzi ega nayo kuziko ndiko ndabahereza nayo yose nayo kuziko babimenye aga teach aga teach ego cyane biriko biraza biriko ibintu birakomeye mu muziki wacu w'Uburundi ngo bapfuye ikimana amakuru duronka ngo nuko bapfuye umukobwa umusheri wa Amipro ndibaza nayo warabibonye ku ma post yagiye atandukanye yagiye rapostingwa na bamwe mu bantu mais avec toi je vais bien bafuye wonyene je vais bien mimi na wewe nibyo bafu mbe ukibona ijya nkuru wewe ukumva yuko Amipro na Satbi bashwanye bakagira course z'imodoka bakiruka bagahangana bakagira rari hagarara none umwana ari mu modoka ya Satbi ati hagarara wewe wavyakiriye gute ukibona zijya post cyangwa amakuru nkayo amakuru nkayo biramanze uri kurabazwa ibibazo kigira kumengo sihuri akona akabanganira ibi abantu amakuru nkiyabona navuze ati mwene wacu aransumvya nk'imyaka 8 mu mwuga jewe aransumvya nk'imyaka 8 Ami aransumvya nk'imyaka 8 mu kazi irenga uko ko agenda cafise imyaka 5 mu kazi nawe arafite 10 so novuga ko aho nshizemo na stage wanje umva jewe nje naco bintwaye kubera bisako nkine mushasha mu givyo maze gukora ndabishimira gadi ndoto yanje harahintu maze gushika so ico novuga mbonye umuririmbyi apfuye umukobwa n'umujournaliste nengo kubaka inzira geze hariya hejuru iraduza hasigaye gusakara aho mpagaze mu muziki yaba uri umuririmbyi wewe uravyumva yanzu uravyumva hagacabura uburyo bwo kuyubaka imvura ikagwa inze gacibomoka kubera base kuyisakara rero umuziki two turawuduza tugeze hari ahantu hejuru Satbi ariko akora uturimbo twiza umufana umvise ngo ana ngo Satbi yagwanye no mu journaliste bapfuye umudemo ni yanze kibomoka yaba ufise papa wawe ufise mama wawe uri kurankurikirana yumvise ati ewana hari umu journaliste no mu ririmbyi bapfuye umudemo n'imunduka barakubita ewana ati ntumutware mu ghetto wa mudemo birutse bajahe hajya kuri Maribo rega vyabereye kuri Maribo hajya nyene kuri Maribo ayo makuru rega hajya kuri Maribo oya numvise ko bamupfuye gusa ivyo vy'amakuru ngo barirutse vy'amarari ntavyo nzi imodoka zigongana sohorwa mwana to mwana ndamukene mama we igemo ni balance iyo niyo mugeze ko bampikiti ndabashushe sisatura no kubita Amipro no kubita kubera twebwe twirirwa ku maradio dusemera umuziki w'Uburundi tukaca ku ma stage tukagira gute none muri ko mufa bademo no mudemo no simbaru yoga mata nibikira Maria nibikira Maria kweli mwafu amuna sarisha kweli je mufano uri kuranyuma yego naje vyonshikira mugaje nta muntu twofu mutemo oya mimi napenda niko na upendo jenda kumva gaje we sinba kono chome gitoro ce wanje satura yego arafise izina bagutwa mudemo nawe mwene wacu umumenyesha makuru dusanga iyo mwuka akazi kawe kubahe karinde si yambere insolite mubaye ko mwene wacu ivyo vyarigeze kuja habona biya baravyibagira dukwiye guturiya twavuga ati tweguma twisarisha man sivyo ageze iyo byo bintu byo gufa umudemo na satura afise izina kwanza inco cambere afise ama views menshi satura muga hageze ahubwo arakwiruka n'abademo bo
none n'umurundikazi canke n'umunyamerikakazi cyanje sindamwibuka neza uya mukobwa yari kwiruka n'abantu ba kurondera abantu nyene bafise amazina base gatuma umugore wa Diamond Zuchu tukumva ivyo nyene umuntu atazwi imana uriko uramwiruka ko satu ugenda kuvya umudemo wa sindavyumva mane wewe uyubaha gute izina ryawe rirakomeye bro ufise izina rikaze cyane rondera abandi bademo bafise amazina bo kubakira nawe ibintu Pamela wantuze abantu bafise aba followers benshi uri umustar ugenda n'abastar man sivyo wari kumuhebera amipro basaka yigwariza umva uci umudemo ari byo je ntibyo nshikira yego bavyumve ko je mudemo zokundana bakamutwara izo bimuvuyeko na mujinzo ngena ngo ngabrongo wandi umwana oya habonda guhatana ati big ups na nani kura dem nabwe umwa 20 bagohe kweruranye mate yego umuntu akuri umudemo umugabo w'umuhunga bazokujya ikindi kintu umuntu agutwaye umugore uya bagusuzuguye yego kweli mugari bamenye ko bariko baratwicira umuziki tu muri rusange naho uzo bari mu content ko kiniki muga na content zituma imodoka ngo yasabira yara bayisana imodoka yiwe ndobana ngugurura ngo sohoka ngo bakunje kweli muga no mudema ararinda aca yandika ko ngaho kuma nuwahe kweli nuyi mwaro nuwingozi irira komejane rero bariko baricage mu muri rusange bariko barikorora amazina ashaka kubaka izina rikaduga navuze urashaka kubaka inzu igakoroka bivanye n'ingene utari kurubaka neza canke watebeje gushaka amabati so imvura ikabinyagira so ico novuga kubaka bariko barikorora nyene cyangwa gasanga umufana yakwemera umuntu akuze umupapa arakwemera yo guha idili ama miliyoni umumama canke babafana biyubaha abantu bize kiniki umuntu yize abonye ati nakayagwanye nanakabafu iki cavuga ati no ujya kafise izina rinini ari eskariyubaha ari yemera ujya n'umunyamwuga n'umumenyesha makuru ya n'umuririmbyi eske bari yubaha basi bari hagaciro so ivyo novuga ko ntivyari bikenewe muri industry ko hari hanze urumva umumenyesha makuru n'umuririmbyi bagwana ngo bafuye mu idem kwari namazina yanyu nimwiyemere mu amazina kaze ariko amazina yanyamenyekanye gutazwi gute hari umuntu ashobora gukunda indirimbo ziwawe atagukunda bivanye n'ingeso mbufise hari umuntu ashobora gukunda ibiganiro vya ukora mugabo atagukunda wewe kubera iki bivanye n'uko wifata ariko reka badukundane vyose je ntunkundira ijwi ryanje canke nkundira ubunyamwuga bwanje ntunkundira ubuMC bwanje ndanje utankunda gerageze nifate runtu unkundira ubuntu bwanje nkundire n'akazi kanje ndi aho hantu no dushaka kugera hari abaririmbyi benshi jenzi ngaha mu Burundi indirimbo zabo zikundwa mugana abo babanka umufana abwira ati je ujya muririmbyi ndamwanka muga indirimbo zo ndazikunda umaze gufa bazokuvuga nabi tugerageze dukora ibintu vyiza sivyo ivyo dukora babikunde natwe badukunde umuntu akunda bivanye n'inyifato yawe ivyo gufa umudemo guys no unadusarisha twebwe abandi bamenyesha makuru abari hanze bavyumvise ukamubwira ati wana ndi mu journalist from Burundi cavuga bamwe bakonira bademo no niba mpigiti baguha inkoni wowe uzohura wese agakoni mufu mudemo mbe uri kuraraba MC Marcha de la Capitale bega ibi inye kandi birambabaje byonona iki mu muziki ona twebwe twaje bigoye kugira twabamenyesha makuru vyaragoranye navuze ko harabona cako jewe ntibananyishure nkandikira amenyesha makuru ntibanyishure mugabo abenshi ndabasumvye izina sivyo noshira imbere shira imbere kuronka ico nzogaburira umuryango wanje sivyo ugasanga barigagaza ari abajournaliste benshi ugasanga nta n'umuntu abaze muri quartier kanaka banagara banejifanya ni batu badanje ama basani ibintu nk'ivyo canka basana uko so nuvuga ko twicishe bugufi kwicisha bugufi niyo nsinzi nitubone ngo turi hangange abantu baranze ego barakuzi none bakuzi gute wewe barakuzi nivyo none bakuzi gute aho nitwahagarara umenyekane neza abantu bakumenye ni bon mugaba bakumenye neza ni je nakumenya kapitene ngo agwanye n'umuntu mufu mudemo era cyangwa manda naho uririmba ibintu bikaryoha naho ko ruba MC bikagenda neza nikahira ngomavuga ati rejama wapi rejama wapi man so ni vile novuga ko nk'impanuro
ntimufa abademu reka dufe umuntu dushwanira umuntu dufe ikintu comanura umuziki hasi iyo bagwana bapfa ikintu kimanura umuziki hasi fresh kiganira umuntu aza kugira komantira agira iyo ashaka never mind sivyo agira uko ashaka mugabo je ndiko ndavuga ibintu mbona umuziki waratuvunye man twirwa turasemera ku maradiyo twirwa hehe twirukana abanyamahanga namwe muca ngaho mukaba nk'ingurube mukagwanira mukonona ibintu tuko turateza imbere kwera umuziki wacu Burundi shut up ko muzana ibintu by'iwanyu ngaho MC Machadi biraboneka yuko ibyo arakababaro ugize bivanye n'ibyo n'inguvu ushira mu muziki ukabona ibindi abantu badutanguriye ni bariko baravyica uravyumva man ngene bibabaza abantu badutanguriye hakubandaniriza ngaho nyine ko baravyica man bafa mudemu abo mudemu neza kumurondera ni Maria ariyo tugomba duhagarare mu kurangiza iyi skandale kuko ndafise iyindi tuza kujamwo mbiga uwo mukobwa ariko aradukurikirana muri uno mwanya uwo mukobwa yatumye Satbi na Ami Pro bashwana akabiriko aradukurikirana muri uno mwanya niki kintu umubwira wore nta kosa afise urazi tuma atakosa afise ega Satbi hit sivyo tureke basi kuba hit canke iki abita abakobwa barakunda umuntu ariko ari on time sivyo vibing abakobwa bakunda ibintu nk'ivyo so ariko nuvuga ko namba uriya muntu nawe arabe eske je ndakundwa erega umujournaliste nawe ifoka arabati je ndakundwa namba bagutwa umudemu rabati je mbuziki nawe curirimba rero utanga amahiti cyo bivamwe hama nawe piga amahiti curirimba je ne vais pas bien tu n'es pas bien ko twenga amanye je ndagiye cyane kuko reka manze ngaruke kuba dukurikirana guys misi yose hariho ikintu cyacu kitagenda muziki cyangwa hariho akantu MC Machadi azoba hari nzoguma namubazani kugira ngo atubwire neza kuko murumva ko umuntu atajya umunwa frame reka turangize iyo scandale ya Sabine Ami Pro hari kindi kintu abafana bagukurikirana yo man bifuza kumva amakuru yayo kuziko ni baba jene babiri umwe aragufitiye ideni sinzi ko arari kwishura uwo ni Melanin Boy yarandi inoti tureke ibintu byo kuza turajya umuntu hari umuntu avuga ikintu buya ndakunda Alvin Smith hari ikintu nkunda Alvin Smith ni umuntu mengo bamubona nk'igisazi mugabo yamujama nta mutima mu bafisi zuti nyumuntu ahoze man Jesse ndagahango ndiko ndayishuza kandi bijya vyararenganya tu imbere kuja kuri iyo content bro navuga ko je nabantu basanga ahantu ndi ku radio nakorera nka Love Music ari babiri ati Machadi turagufukame niwe dufise abandi ba journaliste baradutaye nabari ba journaliste babafashije kubera vyaheriye kuri twebwe urabumva sindi wa journaliste yiha abantu ngo niko bafise amazina oya je ufise impano turakorana sindi umuntu ni ndakwisema gufise izina oya nta muntu asumba uwundi man ni bivyo abantu twishiramwo twese turangana urabumva aho uri haraje undi canka akakurengana cyangwa ugafa byose bikazimangana urabumva Christophe Matata bande nabande ninde baruta man baca ncwamisi ninde baruta ninde azobashikira bafise indirimbo ziri mu zitazopfa were uca wigira akagaga kweri so reke ikintu kihari tubeho twubahana tubeho nyine tubona ko ibintu turimo ari ibintu vy'isi nyene ibintu turimo nyene ni tuna celebrate ibintu nk'ivyo mugato tuzobivamwo nizoguma mu mubiri twebwe kakanya ndiko ndavugira ngaha ejo rege mutazombona zoba naragiye namwe muri ko muraririmba muri ko murajana mukaduza ukuboko abantu bose bakaduza ukuboko nimba nkakusumba Michael Jackson nubari he namwe muzogenda uravumva man asi wacu siho umva ni vyize kubona ko ibintu byose tubikore nk'akazi tubikore nk'ukwibeshaho ntitubifate kumengo tubaye abami ba Salomo tubaye bani nabo nyine ntibakiyari ntitubone kumengo tubaye abandi bantu bazoguma ku isi tubabaganza no
so rero ikintu cyari naramubariye mwene wacu ariko nshaka kuvuga ko bajya dufasha niyo baduhemukira ego shana sivyo man je yaraza kambona melanini we love music ari babiri je Fernando twarakoranye bu DJ ndamubwira ati punguza simyo muziki kwa vyumva man simvuza twarakoranye katari gake nkamwinvita kuno sivyo atazikaze umusana komeye sivyo umuntu wese uri kurandabona urakomeye kubera uhema kwangwa so ikintu cyari abo twafasha je yarandi amahera nibisanzwe ico gihe nari ndayakeneye hari abana bavuze ko ari Fernando oya yaremera nini bo je kunjya amahera nibisanzwe narayahevye ariko ico gihe nari ndayakeneye umuntu amuha idiri ya Emilio kuduguko sinamubwira ati utuduherere turengako nutwi wanje wowe ntuze kumpifana naguhaye idiri abo mahera renga ko umuntu agaca yakwima mugace mbona umuntu ngarahoze ngo wana ngujya ngo ni musema ukweri ngujya no umuntu mwiza sindamuponze singize gute mugabe fo kutubaho nk'abantu tuzi ko tubaye tumenye ko tubaho nko wowe umuntu abwire nabo babara nawe wigiriye uwundi muntu ishemo kaza kubabara sinzo ngaha ngo nta kikinkeneye kuri we oya ivyo ndabihengeje so of course abo tumaze gufasha bariho ikiniki so reki ikintu kihari nuvuga ko vyo ni ibintu vyagiye biraba vyarambaye ko je byaraheze kuri ba nani vya ba Alvin Smith vyarabaye mugabo twirinde udutima tubi twirinde kwigira abantu baba bera twigira intama turi intambwe man byose ndabikunda nkunda umuntu ari ku direct munagukora ikintu none katayansubije yare yamaye nawe yigezamo kandi aco bintwaye kandi nubu naho duhurira ahantu je narahevye amahera yarangire phone amuhaye umuriyoni na dini ndamuhaye naho duhurira ahantu kagumamwo yaranyishuje umu journalist kagumamwo miss kwagivo mini rasta man uzutinye umuntu ahoze man harantugize kuja kuri stage ngo matchade ntamuhamagare matchade ntamuhamagare cyarigeze gushika kubera namwishuje ayiwanje ntamuhamagare urumva ingera abantu ba unasikiye nuzu umuntu atekereje man mugire ko gake miss kwagena sije ntanzigo ngira amahera narayahevye none wewe kumfitiye amahera niwe wongira inzigo canke nje no kugira inzigo mfitiye amahera nta masana amahera ariko aragwana n'abantu muri quartier kuri mutabishira habona ngo umuntu ahoze ikiniki no twari ibintu turiki ibintu vyuvuga ngo twigira aberanda spena tugire wazi ibintu tubishira habona ati nakameze uko Alvin se umwana mubi je wambabaje naguye amahera dukone wanse ikiniki kubereki amazi giha kwishyuza wanse wamugaye ko aca vyikuramo wewe nawe kimya tinya umuntu ameze uko tumaranye n'ivyo wacu amajenzo kumandi macha dukonyene mimi napambana gender zukuntu mambana man Muju umuntu I will never go down of course yes ni bintu biraboneka yuko bikomeye cyane mu muziki 2025 hari abantu hanura hari abantu ugira gute komenga uri kora bicira hari abantu ugira ati abantu kwiye gukora uko ibaza avanyeho nyine na DJ Fernando wazi nyine namwirutse inyuma jewe bro polisana bagize nacha ngumanda muhamagara mu radio kuva kuri no forcing ngira gute kugira adu nikamupatasho ndamuhanasho n'ivyambabaje melanine tureke ibintu vyakira bakiri kumwe bandonde maze kumuhadira gaca nginoti akibagira ukuntu nyene ngumanda mu waguma muduza never give up nkamwandikira indwi yose atishura kubera same ivyo vyaraheze turenganire iri kintu kihari kurango reka tupambane twebwe nyene tuzofite dufise ico dusize nga ivyo vyaraheze ariko ntitubigarukane cyese vuga ko hari ibintu biba mukibaza ngo bajya ni beza bajya ni babi kiniki no muntu mwiza mubonera mu bikorwa man nta muntu mubi navuze nta muntu mwiza navuze ibintu nk'ivyo ego cyane Unisia brother ndakumva cyane ni MC Matcha zuno munsi nababwiye ati ndamufise
ariko vyaheze tu turashaka kugara ikiganiro kuri sita na kede MC Machad kuri we papa la kachicilika kaje akazi dukora bisaba ko wigira mu novuga ko ubu munyamahoro tu taba munyamahoro bogohetsa ayo ndabaho nyene wizi design no aguma ari mu marira wamufasha aramuhemukiye yarabonye ati no muntu aguma kubita amasquat no muguma ko gute noca mpomba muguru mu manager wiyemeje ikintu ariko hari abantu bita aba manager ataribo bakeneye amazina bakeneye amahiti abantu bose saba manager mon frère bakeneye yane bana ndi kumwe n'umusani nje ndi manager wiwe kuba manager bisigurike kuba manager hari kwirukaraba ko umuririmbyi wawe ariko arakora ibintu neza ego cyane turangize bariko ego MC Machad reka turangirize kuri kano kantu turangirize kuri kano kantu kuko urabona yuko nzoguma ndagukenera chaque semaine nzoguma nakuzanye kabisa kubera uri umwe mu bantu iyo ufise micro uri kuravuga uvugisha ukuri uturi babandi bashaka gutinya ngo mpavambura ubugari mpavambura lift ninde muririmbyi yamaze kumpa ubugari cyane ninde muririmbyi yamaze kumpa lift ahabwo babukuri wacu of course reka turangirize kuri kano kantu MC Machad musaje ndiko ndavuga tuba abantu turi humble kandi ntiwifuza kugira umuntu nabi biramubabaza je bambabaje bose umwaka uhize ndababariye kandi kuri TV yaga teach umuntu wese yagize yangiriye nabi ahubwo yanteye imigisha kandi si benshi gusa bangiriye nabi so jemeze fresh je umuntu atogirane na beef bananya nkuru umuziki ujyanye na hasori gikogwa bananya ndagipromotinga kujyanye ne je nikomeze so of course je kintu cyose kimeze fresh of course turangirize kuri kano kantu mbega ni gute ubutumwa MC Machad ahaye abaririmbyi n'abafana uno mwaka wa 2025 muri wa mwuga w'umuziki ubutumwa nubaha ntube nk'umuntu w'igihangane sivyo na Yesu kwisi ntigeze yigira igihangane yicishije bugufi none we muravukana na Yesu kwatigize igihangane ariko wigira igihangane so icyari gwiza ibikorwa bibe byinshi tuteze imbere igihugu cyacu Burundi mu giteza imbere tureke kugwana dusenyere ku mugozi umwe twubaka Burundi mwene wanyaguye umuvyure nturabe ngujya ngo twagize ibi nibi no kandi abarimvye bafutuntu duto burofa tasho tumaze kintu kihari rero ntiwibone kumengo warashitse genda ugire gute wiruke cankureke ntuzofushitse shaka we Michael Jackson ndabisubiyemo shaka umugwiza tunga wa mbere kwisi ntushika nta muntu ashika kwisi amahero yaronka uratera imbere wagira gute impanuro ikomeye ntuzibagiriye wavuye ntuzibagira abo mwamenyanye kuri avyumva ntuzibagira bagufashije iyo ni insinzi kandi uze ubaha Imana ube uzi kwejo atarahe wabona aho buri hit waburenze biguhe kubaha biguhe kwicisha bugufi amen. Merci beaucoup. Reka nongere ndagushimira uri kuradukurikirana ndamushira na MC Machad. Of course ndakubwira ati merci kuba waduhaye kano kanyi ko kuyaga nawe MC Machad. Ndanashimira n'umuntu wese ariko aradukurikirana muri uno mwanya ni 2025 ni vibe after vibe. Nitwa Captain muri uno mwanya ni Yaga Tech TV. Bye bye. Ciao ciao.